IKI on the mic mnachari kumwe na CHARIf ikiganiro ni cya kindi cyacu nyene ni well understanding cyase tahura ukuri wumva ukuri tube mu byo tuzi tumenye neza ivyo batubwira tubane n'ibintu tuzi inkomoko yabyo aho byavuye n'impamvu byaje. So kuri itariki y'uyu munsi rero shaka turebera hamwe ico twakwita urukundo canke love. Urukundo rwavuye, urukundo rwaje gute, urukundo mbe rwaje kubera iki, rwaje gukemura ibiki, urukundo ni iki. Mu ijambo rimwe ndashaka uyu munsi turebere hamwe urukundo ni iki. Mbere yuko musobanura urukundo ndashaka tubanze twumve ijambo philosopher. Nivuga aba philosopher tubanze dutahure neza abaribo n'ivyo bagiye bakora n'ivyo bazi n'ubushobozi bafise. Nitumara gutahura philosopher turatahura neza urukundo icarico. Ijambo philosopher ni ijambo giri Greek rigizwe n'amajambo abiri. Ijambo rya mbere ryo philos bisobanuye love, ubwo bisobanuye urukundo. Nimvuga sophos rero n'indi jambo na ryone ribifatanye nkuko ari philosopher. Hari philos urukundo na sophos wisdom. Nivuga philos no rukundo, sophos wisdom, ubwo nitwavuga turaza dusanga bisobanuye neza love wisdom no buhanga canke ubumenyi. Nitwavuga le philosopher turasanga ari umuntu ukunda ubumenyi. Uwo muntu nakunda ubumenyi arangwa niki? Arangwa nuko buri gihe yamakora ubushakashatsi kuri kintu icarico cyose kibaho. Urukundo rero mu ijambo rimwe ryagiye risobanurwa na philosophers benshi, ryagiye rikorwa ku bushakashatsi na philosophers benshi. Ariyo mpamvu rero kuri uyu munsi dushatse go tubibagezeho mu nkuru irambuye. Tubanza kwibutsa mwe warakoze subscribe kuri ino channel yanyu, twarakoze subscribe, kore like na comments kugira bishobe ko tuzatubana mu buzima bwa buri munsi. Ikiganiro cyakenja turi well understanding. Urukundo ni iki? Nituvuga urukundo turasanga urukundo ari ikintu kitaboneka kiba kiri mu muntu. Nitwareba neza turasanga wa philosophers yitwa Dynastopher. Uyo no mu philosopher wo mu Greek. Ibi yabayeho mu myaka 500 BC, mu myaka 500 mbere yuko Jesus Christ abaho, igihe twari tugiharura tuva hejuru tuje hasi. Uno mu philosopher Dynastopher niwe yivugiye ngo urukundo ni kureka umutima ugakora ivyawo utitaye ku mpamvu nimwe, noneho ivyo umutima washatse akaba ari vyo biba. Ico gihe no tuvyita ngo n'urukundo. Kuko turasanga neza baca badusobanurira bavuga ngo vyo mwihariko iyo ari hagati y'umukobwa n'umuhungu bafitanye urukundo. Reka tuje kuri love hagati y'umukobwa n'umuhungu. Hagati y'umukobwa n'umuhungu iyo umwe agerageje kuzana mu bwenge bwinshi mu rukundo, ico gihe bamarana igihe gito. Uno rero Dynastopher ni wacha asobanura neza avuga ngo urukundo turukoresha mu vyiciro bibiri, cyangwa urukundo rwaho mu vyiciro bibiri. Iyo ugiye mu rukundo ugashikoresha ubwonko, ico gihe urukundo ntibikunda ko rupasa cyane, ntibikunda ko urukundo rwawe ruramba hagati y'uyawe muhungu n'umukobwa mukundanye. Ariko iyo uretse umutima, uno Dynastopher nawe yavugiye ngo hari ijambo rimeze nk'umutima abantu bakoresha kuvuga ngo less bit of heart tell themselves. Atireka ugutera k'umutima kwibwire. Ubwo bigaragara ko ubwonko ntibwemere gukora kuri urwo rukundo, ahubwo reka umutima ubikore. Ariyo mpamvu mu rukundo iyo ugiye mu rukundo hagati yawe n'umukobwa mukagerageza gukora ikintu hajemo kumvikana, mureba ingaruka mbi, ingaruka nziza, inyungu bizogira, ico gihe usanga mutariko murahuza. Ariko muri ico gihe uri mu rukundo hagati yawe n'umukobwa ukareka we muhungu n'umukobwa nawe nakareka, niyo umukobwa avuze ikintu ico gihe we ukagikora kugira ngo atarakara, ico gihe uraza gusanga urukundo rwanyu rugumye neza. Ibi bigaca bisobanura neza ko urukundo ari kureka umutima ugakora ivyawo uko nyene bishobotse utiyumviriye ku mpamvu y'ikintu na kimwe. Ubwo ikintu cyose ugiye gukora utagikoze witaye ku mpamvu canke ku ngaruka kiza kugira, ico gihe biraza kugaragaza ico twakwita love, ico twakwita urukundo. So aya majambo yose avugiwe aha na majambo yavuze no philosophers yitwa ngo ni Dynastopher. Uyu yari mu philosopher wo mu Greek. Nyuma yaho rero tukabandanya twumva ngo urukundo, iyo umuntu ari mu rukundo
urasanga ibintu ariko arakora kenshi ibyo bintu ko ariko arabikora hari abantu bari ku ruhande bashobora kuvuga ngo ibintu ariko arakora sivyo kandi we muri we ababona yuko ari byo bigaragara ko abo bantu bo ku ruhande baba ariko barakoresha ubwonko kandi ubwonko ukuntu buteye muri kamere muntu ubwonko iyo bugiye gukora ikintu butekereza ingaruka nza y'ico kintu ingaruka mbi y'ico kintu n'inyungu zizova muri ico kintu niyo kamere y'umuntu niko umuntu ateye bigaragara ko abari ku ruhande iyo bagerageje kubireba barabona yuko uri kurakora amakosa ariko we ntubona kuri kurakora amakosa ati kubera impamvu utabona kuri gukora amakosa ni kubera wewe uburi kurakoresha muri akanya wewe uburi kurakoresha twakwita umutima ubwonko niwe buri ko burakora ubukoresha umutima ugakora ivyo ukunze ubwonko bwawe utari kurabwemera yuko bwokora ico gihe niyo mpamvu abantu bari ku ruhande bavuga ngo uyu muntu ngo ibintu arimwo ngo si vyiza noneho ku rundi ruhande tubandanyije kubireba tudusangaho umwongereza w'umufilosofa nawe witwa ngo ni Inglazona uyu niwe yivuga ijambo rivuga ngo love is a circumnavigation of mind. Iri jambo tugerageje kurisobanura turaza kumva ko urukundo ni yebayeba ry'ubwonko kureka ubwonko bugakora ibintu bitagendeye ku murongo uko vyari bikwiye kuba vyokogwa. Uyu ni umwongereza w'umufilosofa yitwa ngo ni Inglazona. None nitwava kuri filosofa wo mu Bwongereza yitwa ngo ni Inglazona, reka tugaruke inyuma gato dusubire muri Greek. Aha dusubiye muri Greek ni mu myaka 500 BC. Nivuga mu myaka 500 BC turasanga ari before Jesus Christ, mu myaka 500 mbere yuko Yesu abaho, igihe twe mu guharura twarura tuva hejuru tumanuka hasi. Kiro gihe muri Greek bari bafite rero ngo ni God and Godness. Hari Imana ndetse n'ibimana mana. Muri izo mana hariho imana imwe twari kwita ngo ni Zeus, uyu yari father of God. Ino mana Zeus yaba ku musozi witwa ngo ni twakwita ngo ni Campus. Uno musozi niwo ino Zeus yabaho. Hakaba zari imana nyinshi ku buryo buri kintu cyose muri Greek we wategura gukora, buri kintu ho bukeneye, buri kintu nahifuza mu buzima haba hari imana igomba kukibazwa, ndetse imana ubona n'amaso ugomba kuba wogenda ukakibaza. Muri zino mana rero twe dufise nk'imana nyinshi, ariko reka zose tuzisimbe harimo za Apollo, za Nike, reka twebwe duzisimbe tuje kuyo ku mana twita ngo ni Aphrodite. Kichari kigwamana chitwa Aphrodite. Ino kigwamana chitwa Aphrodite cyari kigwamana gishinzwe love and beauty. Cyari kigwamana gishinzwe gutanga urukundo. Mu vyukuri impamvu dushaka twumva yuko gwa rukundo nyene gwacu tuzijamo ari kure ku mutima ugakora ibintu ubwonko bwo budatekereje ko cenga ubwonko bwiyumvire ku ngaruka zazo, nuko nitwabona ino Aphrodite. Ino kino kigwamana Aphrodite nticavuga. Kino kigwamana Aphrodite nticavuga. Ariko ino Aphrodite warayisanga ku musozi ahiri, wewe umaze kuyisangayo icaba gihari kwari ugufukama ugasenga Aphrodite, uyibaza ikintu kimwe gusa, uyibaza urukundo. Ahantu n'ukuntu byagenda ugaca wibaza kuba Aphrodite ntiyashobora kugusubiza, ariko we uhavuye wagenda neza uzi yuko ugiye kubona urukundo kandi ukabona umuntu agukunda. Ugaca wibaza ese ico gihe Aphrodite mwavuganye? No, ibi vyagiye bigaragara keshi kuko muri no myaka 500 duharura tuja hasi, uwo ni before Jesus Christ, mbere ya Yesu Kristo. Muri Greek zino mana barabikora vyose, bakazibaza ibintu kandi bikagenda neza. Urugero nk'ubiye bagiye mu mahiganwa hari ibyo bita participation in a game, hano bagira ibintu vya athlete. Bari bafite imana yitwa Nike, yari God of Victory, ino yari imana ishinzwe intsinzi. Noneho ino mana y'urukundo nayone Aphrodite baragenda kuyibaza. Nyuma yo kuyibaza, wewe n'ubundi muntu runaka wawe uri kurakenera yuko mukundana, ico gihe mumaze guhurira kwa Aphrodite mugiye kuyisaba, buri wese yabwira umutima ngo uyu muntu numva ndamukunze. Ico gihe urumva mwaba mukundanye, ari ugacibaza none Aphrodite ni nkuko n'ubu wofata ugafata ibuye ukarishira ahantu, none ukaja kurisenga, iryo buye warivako ivyo bwiye umutima, ico gihe ukabwira umutima yuko ivyo bintu byawe bizagira gute, biza gukunda. Ubwo ubwonko ni buri ko burabizamo, kuko ubwonko ni bwaza buraza kwiyumvira ngo ibi bintu inyungu zavyo niziye, ariko umutima ni wakoresha umutima gusa, umutima uraza kuvuga ngo ndavyishimiye
sinitaye ku ngaruka n'imwe. Ari nayo mpamvu n'abantu bakundanye buri gihe bavuga ngo bazirengera ingaruka, ndetse n'abantu bakundanye iyo bagiye gukora ikosa runaka ashobora kuba yavuga ngo aho kugira ndakubure reka nemere ndabikora. Ico gihe akoresheje umutima akoze ivyo akunze, abigukoreye kubera gukunda. Bivuze ko rwa rukundo n'ubundi izi ngingo zose ziraguma zikwereka yuko n'ubundi rwa rukundo ari kureka umutima ugakora ivyawo wikumiriye ubwonko ntibwemererwe kuba bwozamo. Ibi bigatuma kenshi hagati y'umukobwa n'umuhungu hagati yabo, umuhungu ashobora kuba yo kwikokora ku dufaranga dukeya afise agakorera ikintu umukobwa kandi uwo muhungu bwiwe adashoboye kucikorera. Ico gihe kuba agikoreye uwo muntu, ico gihe uwo muhungu biragaragara neza ko yakoresheje umutima akuta uwo muntu. Yabwiye umutima ngo uyu muntu ndamukunda, sishobora kuba natandukana nawe. Ntiyigeze atekereza ku bwonko yumvire ngo ingaruka zabyo zizobe zihe, aya mafaranga ko ariyo mfise yonyene ngiye gukoresha ibi biragenda gute. Ivyo byose bigaragaza yuko mu urukundo ubwonko butaruzamo, ahubwo urukundo usanga ari umutima waruryamyeko. Aho bitirengagije yuko ushobora kuba wewe ukoresha urukundo, ugakoresha urukundo hari mu bwonko. Ico gihe hajemo mind canke hajemo gutekereza, kuko ubwonko twabibonye, ubwonko butekereza ibintu bitatu: ivyiza by'ikintu, ibibi by'ikintu, ndetse n'inyungu z'ico kintu. Ico gihe ubwonko bukijemo urasanga ikintu kitagenze neza. Ndavuga urukundo, urasanga urukundo rutagenze neza. Tugacaye dukomeza tugenda tunabona ingero nyinshi ku bahungu n'abakobwa. Reka dufate urugero ku rukundo rwabonetse ku isi rwa Juliette na Romeo. Uno Juliette na Romeo, kuba Juliette na Romeo, Juliette yaremeye gukurikira Romeo, umwe yiyahuye undi akemera kumukurikira. Ibyo bintu bigaragara yuko ntiyigeze atekereza mu mutwe ati ko ngiye kwiyahura, ngiye gupfa, bizogenda gukina. Ico gihe ubwonko nabwo yashizemo. Ico gihe yabwiye umutima ati jewe urukundo gutya bigomba kugenda gutya. Ivyo ugasanga bigiye gutuma ikintu kitagenda. So kuri uyu munsi ndashaka twese dutahure hamwe urukundo ni ikintu wewe ubwira umutima wawe ugakora ikintu kubera umutima wawe ugikunze. Ni ukora ikintu kubera umutima ucishimiye ariko ntiwite ku ngaruka. Nicyo twitwa urukundo. Ariyo mpamvu uno mwongereza Englazona ariwe yisohoriye iri jambo aravuga ngo love is a circumnavigation of mind. Ni nk'irindagira ry'ubwonko, kureka ubwonko bugakora n'ibitari bikwiye no gukorwa, ariko kubera wewe umaze kumva yuko ikintu gikunze ico gihe by hook and by crook byanka zakunda, ico kintu ukabona yuko ugomba kuba wogira gute, ico kintu ubona woba wogikora. Tubandanye rero tugenda turebera hamwe byose urukundo rwigeze kuba gobamo ibitekerezo canke urukundo gwoba rwarabayemo mind hagakoreshwa ubwonko hateye ku vy'umutima ngo ukunze ibi, ahubwo urwo rukundo rukaba rwabayeho canke rwaragaragaye kubera ko umuntu runaka yabona inyungu iri muri ivyo bintu. Ni urukundo rwabonetse muri Roman. Hano muri Roman, nitwavuga Roman turayibona mu bitabo vy'amateka canke inkuru zimwe z'amateka zivuga Roman civilization. Ari naho havuye ico twokwita ngo ni Christianity, Catholic Church. Niho hantu yazamukiye iva kuri level imwe ija kuyindi. Ibi tuzobana turiko turasobanura neza salvation. Ubu turi kuri love. Hano muri Roman hari harimwo families zibiri canke ubwoko bubiri twokwita kari nk'ubwoko bubiri bw'amoko y'abantu, bw'ama classes, bw'ama group y'abantu. Hano muri Roman, family ya mbere turaza gusamba iyo bita ngo ni plebeians. Ino plebeians yari family yari simple class. Plebeians yari class atamuyobozi yigera yivamo, yari class atamuntu akomeye yigera yivamo, yari class twokwita ngo ni rubanda nyamwishi, abene gihugu bisanzwa. Hagacaba iyindi class, ino class turayotangara yitwa patrician. Ino patrician turasanga ari family yavamo aba priest, yavanga abapadiri n'abandi bantu bose bafitanye isano n'iterambere ry'igihugu canke n'ubuyobozi bw'igihugu. Bino bica bigaragara yuko muri ino family canke muri no muryango w'aba patrician barakundana cyane.
bigaragara bari bafise urukundo, ariko urukundo bari bafise yari hagati yabo mu patrician gusa, ku buryo umwe yabakunda uyundi kandi ashaka yuko n'uwo wundi yobaho ari umuyobozi, ari umupadiri, ari umuntu akomeye muri Ecclesia Catholique, ari umuntu akomeye muri rusange, ari umuntu akomeye muri politiki. Ariko ino plebeians bashaka babeho, ahubwo ino plebeians yari iyobowe canke yari ibayeho iri munsi ya patrician. Ego nabo barabakunda patrician, barakunda aba plebeians, ariko nubwo babakunda, urumva urukundo babakunda rwari rwa rukundo rurimo ubwenge, n'urukundo rurimo inyungu. Hari niho cha tubona neza ari uru nigo rukundo rwonyene rwabashije kuba rwobaho rukagaragara ku isi, ariko runo rukundo akaba ari rwari rurimo gukoreshwa ku bwonko, akaba ari rwo rukundo rutajyamweko n'umutima. Aba philosophers benshi rero akaba ari byo bagiye bagaragaza, bagenda bagaragaza urukundo niki rwabayeho gute. Nuko nkuko twanabivuze, urukundo ni kure ku mutima ugakora ibintu, kure ku mutima ugatuma wowe ukora ibintu, ariko uwo mutima wishimiye ivyo bintu, ariko uwo mutima utitaye kuri ibi bikurikira, utitaye ku ngaruka mbi canke nziza, ndetse uwo mutima utanitaye ku nyungu. Ngo nibwo twitwa urukundo. Noneho mu mibereho y'urukundo, urukundo rwaje kubaho, gutangura k'urukundo neza, aho twavuga ngo urukundo rwabayeho muri ubu buryo. Urukundo rwabayeho muri Greek. Muri Greek niyo twavuga yuko urukundo rwabereyeho, aho muri Greek bahisemo no gushiraho imana ariyo yitwa Aphrodite. Imana yabo yarishinzwe gutanga urukundo. Turumva urukundo rwaba muri iyo myaka 500 mbere yuko Yesu abaho. Tuyara tuva hejuru tuja hasi, ni urukundo rwari ruhari muri Greek, rukaba rwashimangijwe n'Imana Aphrodite. Ariko nubwo rwashimangijwe n'Imana Aphrodite, urukundo rwari nubwo muri Greek. Ndetse muri Greek bari bakoze ico ngo ni refinement, kuko turibuka neza Greek, kubaho kwa Greek yabaye hari uko habanje kubaho Egyptian, ahubwo Greek iza gukapturinga canke iza gufata Egyptian. Nukuvuga Egypt bashizeho ibintu, ariko sibo babiteje imbere, ahubwo Greek niyo yakoze ico ngo ni refinements, ikaza guteza imbere ivyo Egyptian yari yatanguye. Ariho rero bica bigaragara neza ko urukundo rwatanguriye muri Greek, rutangurwa hari imana yitwa Aphrodite, cyangwa ikigirwamana gishinzwe urukundo. Muri kiganiro well understanding, nizere ko wewe ukurikiye CHARIf Sky, ukurikiye ino YouTube ya CHARIf Sky, nizere ko warakoze subscribe, tubana umunsi ku yundi, kugira ngo hatazogira ukubesha urukundo, ntihagire uzokubesha urukundo. Waramenye CHARIf Sky, ukaba ubasha kuba ukurikira iganiro well understanding kuri YouTube channel, aho ndagusobanurira buri kimwe aho cagiye kiva nuko cagiye kibaho, n'ingero ziba zifatika. Rero hatazogera uzoguhenda ngo urukundo no, urukundo na urukundo ruzamwo mind, urukundo rutarimo ibitekerezo, ubwo si urukundo. Niki ibitabo vy'amateka bitubwira, n'aba philosophers ngo twasobanuye bamwe na bamwe, harimo ba Inglazona, hakabamwo ba Plato n'abandi ba philosophers nkabo, ndetse tugira ko tubona na goddess nko twita ngo ni Aphrodite muri Greek mu myaka 500 mbere yuko Jesus Christ abaho. Kino gihe niho dutahura neza, tubona ko urukundo ko rwabaye. Nizere ko buri wese ukurikiye CHARIf Sky on the mic, nizere ko wese rero abaje kuba yatahura urukundo icarico. Ikiganiro cyakinini well understanding. Hama comment zanyu zirakenewe, ukora like, ukora share, subscribe. Hama comment zanyu zirakenewe, ari n'ikindi bukeneye ko twokoraho. Comment zanyu uyandike muri comment, turabibona tubikore. Hama ibintu byose baje bazogenda bukebuke. Hama ikiganiro ya well understanding, tutahure neza, tumenye ejo hazaza, dusobanukirwe isi, dusobanukirwe iki niki vyose tubitahura neza.
neza. So hamare nk'abansoje nshimira buri wese uteze amatwi no YouTube channel ya CHARIf Sky ndetse n'abashaka kurikira ibiganiro kugira ngo tumaze kuba twahugurana mu bintu byose bitandukanye. Let's kuri YouTube channel honyene ushobora kuba wasanga bino biganiro kuri Instagram, IG hose mu kore follow kugira ngo neza turabana baragenda bishiraho hose ni CHARIf Sky, kuri TikTok ni CHARIf Sky ndetse no kuri Facebook hari ama group hari pages hose ni CHARIf Sky hose tugenda tubana umunsi ku yundi atakibazo na kimwe kitubangamira ibintu byose be alright bibe waneza. Maria CHARIf Sky on the mic. Let me say ciao guys, my guys. It's been CHARIf Sky on the mic, a friend of all with the purpose of well understanding in all forms. Iri kamugere tuzosubira uta. Ciao, see you around. Ciao.